Umwiherero w'imisi ibiri w'abagize leta y'u Burundi watunganijwe ku magenekerezo ya 22 na 23 nzero uno mwaka. Kuri uno wa kabiri niho wasozerwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Mwijambo ryo gusozera akaba yarashimiye abahinga bo muri Institut Compass baje kubafasha muri uwo mwiherero hamwe nabo mu kiga c'isi yose n'ibyank'isi yose. Umwe mu batanze ivyigwa bo mu kigo Compass arashima ko umugambi wa budget programme mu gihugu c'u Burundi ushigikiwe n'inzego zo hejuru. Ntambwe ya mbere ya mukuru ni ko uyo mugambi ushigikiwe cyane n'umukuru w'igihugu ushikiranganje wa mbere kugira ngo abandi bashikiranganje n'abandi bakozi bakuru ba leta bashobore kubushira mu ngiro. Iyo ni intambwe ya mbere ikunda kubura mu bindi bihugu bagize umugambi umwene ukomeye. Hanyuma rero twarabonye twumviriza ibibazo ababaza abantu ariko barakurikirana ibi vyigwa, natwebwe nyene turashikiriza ivyigwa byacu, duca dusanga hariho imaze gukorwa n'ibisigaje gukorwa. Imaze gukorwa n'ibintu bikomeye cyane. Hariho nk'amategeko amaze gushigwako ayandi akiri mu maproje. Ayo mategeko mu byerekeye gutunganya amafaranga ya leta ngene byubatswe nuko haba cadre legal donc amategeko akabarajaye. Ikindi naco nuko bimaze gukorwa n'ivyigwa. Hariho abantu muri ministere abo mu bushikiranganje butunganya amahera ya leta bamaze kwigishwa. Nabwiye ko Institut Compass yagize yatanguje ivyo vyigwa mu kwezi kw'icumi na kabiri. Niyo ni intambwe ikomeye ariko no kubandanya. Nubwo ishaka rihari ngo hariho vyinshi bigikeneye gukorwa kugira ngo uwo mugambi ushirwe mu ngiro 100%. Ariko harasigaye ibintu vyinshi byo gushira mu ngiro ku ngero zose kugira ngo uwo mugambi ushobore gushika mu ngiro. Ikintu twomenya nuko umugambi wa budget programme atari uko uba reforme ziyongera ku zindi gusa. Intumbero nyamukuru nuko uyu mugambi ushobora gufasha leta gutunganya amahera neza aje mu migambi, hanyuma ubuzima bw'abarundi n'abarundikazi bugahinduka bukisununura. Iyo niyo ntumbero twoshimikirako. Ibisigaye navyo twabonye nuko bikenewe ko bahagirwa ivyigwa vyinshi. Ivyigwa bimara igihe kirekire bita mu Gifaransa formation continue kugira ngo abakozi ba leta bumva uyu mugambi babe benshi ku rugero rukwiye kugira ngo kuwushira mu ngiro byorohe. Abakuru ni vyiza ko bumva uyu mugambi ariko birakenewe ko n'abakozi ba leta mu maministeri nka yose bawumva. Nuko umugambi ukomeye nk'uyu ni vyiza Burundi burashigikiwe n'abafasha nka Banki Mondiale FMI n'ibintu vyiza cyane. Nukugerageza rero bakabasaba bakabandanya bashigira umugambi ariko no ku ruhande rwa leta naho nyene baramaze gutangura. Bavuga mu Kirundi ngo umuntu afasha uwifashije. Umugambi ukomeye nk'uyu uratangura ukawukora wowe nyene hanyuma abandi bakazagufasha aho bageze.